Oh, bonjour ou bonsoir mesdames et messieurs de Buja fleva. On m'appelle Manoti Promota, le maître de cérémonie. Munyarusaku, umwe, rudende, asigaye muri Buja fleva. Anuzo kumva inkuru atahandi hano nimwe. Urahumvira ni kuri Bamanoti TV. Sasa rero ngomena bereza inkuru ebana tamuntu numwe arayivuga ariko mw'ihanganire cyane kano kajanye n'amasanamu. Mw'ihanganire kano kajanye n'amajwi kora bibaye surprise. Sindi muri studio ariko mvuze ati nk'umunyarusaku. Iyi nkuru ntegeza kwitanga vyanka vyakunda gikuru nuko amakuru abashikira. Mwibuke ko mu mwanya nabibiye urusaku ko Satubin mpejeje kumubona sije namubonye ariko ama antenne yacu yamubonye ku kibuga c'indege amwibaga foto gatoya tugashira kuri page yacu ya Facebook. Muri kano kanyerengiza Imana ndonka ayandi mafoto ariyo muri ko murabona ngaha nyene ni Satubin saturama bafre ubu tuvugana yamaze gufata route mikirere yavuye kwa Ntare ubu ariko yerekeza neza muri Tanzania agiye muri ya concert yategwa na Harmonize yagiye muri ya concert yategwa na Harmonize agiye ajanye mu bantu bagiye bajanye rero harimo na Kenturama video asanzwe ari manager wiwe. Sasa rero urusaku rero hari murabe neza hano Kentupi hano yifotoreje uravye hano hasi impande y'intuze y'umuryango wa rutemikirere impande y'umuryango w'indege hari intuze Ipompo abantu sinze abantu mwakuriye mu munsi sinze kumva mubimenya ni Ipompo nshasha itije gupompa ibitego mbe iyi Ipompo ni ya Kentupi mbe iyi Ipompo ni y'umuntu yari karirenganira nawe agiye hanze yayiteretse ngaho ni yande ino pompo tubona ngaha Nije munyarusaku umwe rudende asigaye muri Buja fleva ahantu uzokumva ibintu utari bwumva hano namwe ahantu uzobona ibintu utari bwabone ahantu na hamwe ndabakunda cyane nta nshuti nkamwe mugire amanota n'amanoti nta nshuti nka wewe umaze kugira subscribe kuri channel ya YouTube nawe utarabikora turaza kunezerwa no munsi ni wabikora.